Numunezero mwinshi gusubira guhura namwe bakunzi ba television Heritage muri ca kiganiro nyene Himbaza kaze hanyuma kuno munsi nkuko mumenyereye twakira abatumire batandukanye kugira ngo tumarane umwanya tuganire kuvyo bariko barakora ku buzima bwo guhimbaza. Uno munsi nakiriye umugwi wanyu, umugwi mukunda cane, The Redemption Voices. Reka ndabaha ikaze baturamutse hanyuma turaza kumarana nabo tuganira. Reka duhere ku mwigeme. Mahoro. Yambo neza. Nitwa Bernice. Ndi umwe mu bagize umugwi wa Redemption Voice. Niwe mukobwa wawe nyine? Bon, oya, mu Redemption nini hariyo muri Canada barimo abandi bakobwa. Iyo ngaho Bujumbura ni jeje. D'accord. Amahoro, nitwa Ludovick. Nkabandi muri Redemption Voice. Murakoze kutwakira. Wow. Amen. Ludovick niwe mushasha mu mugwi? Yego, nije mushasha. Yeah. Kazi cyane. Kazi cyane. Merci. Je nitwa Yves Ishimwe, nkabasanzwe fasha mu buzima bwa misi yose gutunganya ibikorwa muri Redemption Voice. Yego. Amen. Naba ngira mwabumvise ko ari Ludovick hamwe na Bernice hamwe na Yves niho tugomba tumarane akanya. Ndazi ko mwarimu bakumbuye twakabwira ikintu kera. Yego. Twari twakumbuye cyane. Yeah, ngira ngo ikibazo ca mbere notangura kubabaza umugwi uraho kumeze neza. Nibaza ko abantu bakurikirana réseaux sociaux barabona cyane ibikorwa muri kino gihe ko ari kugendera amashengero atandukanye. Ubushize mwari muri Shemeza, barabonye muri LNC n'andi atandukanye. Bimeze gute muri ko mukora iki pour le moment? Bon, murakoze. Twebwe ubwa mbere tumeze neza, abajenga umugwi urakomeye. Kuri bose baraho bameze neza. Umugwi ntugarukira kuri abamubona ngaho imbere gusa. Ariko hari benshi batashoboye kuboneka kumbure kubwo gufatirwa n'akazi n'ibindi. Ariko bose turi kumwe. Hama nkuko bajije ibikorwa turi mu bikorwa sinafinisha n'igikorwa kimwe kibandanye. Nico Yesu yadutumye ncakindi nyine turiko turabandanya. Imugende kugira amahanga yose bagira ubutumwa bwiza. Unyibukije indirimbo yanyu ivuga ngo nimugende Burundi. Album ya gatatu. Yeah. Yeah, mufise n'indirimbo nshasha hariho yangiriye neza. Nibyo? Ego na imwe. Mbega ni album nashimwe canke ni yindi projet muri ko murakora? Oya, si album nashimwe yarasohotse nitsya nyene ziriko. Iyi ni indi projet turimo. Wow, amazing. Winjiye mu ngujya yari entretemps? Jewe nubwo yuko igikorwa ca mbere natanguye kuboneka nko c'umugwi hari muri Decembre y'umwaka uheze. Twari dufise live ya Noel. Niho nubwo yuko ninjiye officiellement Redemption Voice. Amen. Ngira ngo nocambaza Yves, mbega bigenda gute abantu binjije mu mugwi? Ico kibazo abantu benshi barakunda kibaza kandi birumvikana. Amakampani menshi urazi ko arokrita canke iki. Ariko twebwe ntitwigera turokrita vraiment. Ntitwigera turondeza amatala canke iki. Iki gikorwa nkuko natangwe ndabivuga nico umuntu yadutumye. Niwe Kristo niwe yadutumye ngo tubandanize aho ico yakoze mu buzima bwacu. Rero niwe muhinga amenya amaelema canke ibikoresha akoresha mu gihe kanaka. Niwe amenya ibivanye na Redemption ico yayitumye abakwiye kugikora no kukibandanya. Rero uza gusanga kenshi yadushize iruhande yabo bantu ugasanga igihe cose hariho amaconnection natwe bwe tutoshobora gusigura. Uwo tubaza Ludovick, uwo tubaza Bernice, uwo baza naka yagize icakora canka ariko arakora muri Redemption igituma arimo. Nukuri ugiye kubashaka ku munzani n'abandi ko muri batari usanga harababimurusha.
nico gituma ndababwira ni tugira confiance nk'emwe yera ashobora kuzana abantu n'abandi akabimura abantu n'abandi yego cyane ariko haraciye igihe muri umugwi w'abantu indwi mbega igitigira indwi gisigura iki uretse ko igitigira indwi ni plenitude y'Imana turabizi mugabo nibaza ko si ikintu capanzwe ubwe ngo dutegerezwa kuba turi set oya nkuko yabivuze mwemwe Imana aramenya abo yishiriramwo mu gihe gikwiriye yego nkanje sinovuga ngo ninjiye gute muri redemption twararirimba nanigihe ntari kwinjiremo officiellement nkisanga hari indirimbo nyinshi zasohotse mbere ntaravyitwa ko ntarajamwo ndimwo muri studio ni ibintu byikoranye nuko nyene ngaruke kuri Yves ni inkuru ya Redemption Voice imaze imyaka myinshi cyane kuva muri 2017 kuva muri 2007 no kuvuga imyaka 15 iraheze muri kumurubaka iki gikorwa yego wewe muri 2007 wari nshaka kutugarukane hariya wari ufise igikorwa kihe mu mugwi watangaye jewe muri 2007 sinarimo nk'umumambo w'umugwi mugabo twakorana ibikorwa vyinshi cyane ndazi ko ari igihe wasanga twagiye kuririmba nko mu Rwanda ugasanga ndimo baririmba gutyo hama wasanga ari cercle ya babantu Redemption Voice burya s'abantu bari kure na kure mu buzima busanzwe n'abantu bamye bari kumwe mu buryo bumwe canke ubundi ni kuvuga wasanga duteramana bamwe ku mashure abandi ugasanga ma groupe biblique kwa kundi abandi ugasanga mu mafamiye abandi ugasanga mu makartier ni babantu nyene wasanga muri kumwe rero vyaratugora no kumenya abantu usanga barimwo n'abatarimwo kuko urumva igihe cose hageze ko tuja mu Rwanda bazoririmba abataronse umwanya ni sawa abawuronse bazogenda ugaca usanga ari kubico gihe cose twarakorana muri ubwo buryo yego cane Ludovick umugwi we wawumenye igihe namenye kera okay wow Redemption Voice Nindata Redemption. Okay. Voilà. Hanyuma mwawutanguye mwese musengera muri Bomberge. Ego twasengera muri Bomberge ico gihe kumbure hariho kubera uwo mwanya mwinshi usanga mumara ahantu na cane iyo umuntu akiri muri ya myaka novuga nka adolescence canke iki usanga hariho umwanya mwinshi afise wo kuguma ahantu kanaka rero wasanga ishengero rihuza abantu ego rigahuza abo bantu bose cari kibuga ciza cyo ku exercise ngabire zose kandi naho nyene hadufashije ibintu bitari bikeye cyane ngira nk'umuntu akurikirana evolution y'umugwi imyaka 15 mwagiye muratera imbere murava guserva ya shengero rimwe ahubwo muza imyaka 15 n'umunsi muri novuga ko muri umugwi mugabo w'amashengero menshi ico kintu ukivuga ko iki ucakira gute bon ugiye kubiraba igihe Yesu yatuma abigishwa ntiyababariye ngo nimuze babwiye ngo nimugende rero nibaza yuko Redemption Voice nijwi rikwiye kugera kure hashoboka kure ni n'icifuzo twifuza tukagera ngire ko ndanakubarira ko tunashima Imana ko riko riraguka hari gihe turaba content y'abantu baba baravye ibikorwa byacu ku ma réseaux sociaux ugasanga harimo za Vietnam ugasanga harimo amantuze nibonye ubusasinde hari ibihugu byinshi twabonye twapase turatangara turiko turaba historique y'abantu barabi ibikorwa tuba twakoze rero nagomba kuvuga ngo guserva eglise kanaka nta n'uvyase ni navyiza cyane mugabo duhari ku mubiri wa Kristo amen mubiri wa Kristo rero sinzi ko sizina rindi iryo shengero iryo shengero rya Kristo duhari ku gishengero rya Kristo aho riri hose aho Imana dushoje kugera hose ego cyane nka muga quand même l'importance de l'église locale murayisurinya namwe ego nka Ludovick asengera Sengera Abundant Life Church Bernice Jesus Grace Church Jesus Grace
Abundant Life Church. Okay. Yego. Hanyuma n'abandi. Yego n'abandi hari abasenga muri Life Center. Hari abasenga abandi muri Abundant. Abandi basengera muri Light of Nation. Light of Nation. Turaba. Abandi basengera ahandi buke. Ya ariko ngira ngo abariko barakurikirana ikiganiro barumva ukuntu umugwi wagutse muri mu mashingiro atandukanye, mbega si challenge bigenda gute iyo muri ko murandika muhurize kuri message. Twagiye tubona ugasanga juste hariho nka chorale bavuga bati twebwe tuva ngaha muri rishengero, en fait ugasanga birabagora kumanaginga abantu basengera ahantu hatandukanye, bigishwa n'abapasiteri batandukanye, mwebwe mubigenza gute? Imbere yo kuba aba ambassadeur b'ishengero kanaka duserukira, twe turaba ambassadeur w'ubutumwa bwiza. Imbere yo guporta identité na etiquette y'ishengero kanaka, twambara etiquette y'ivya Kristo. Rero twokwevita niyo turiko twevita icama doctrine yacu atuhurirako, tukaraba ikiduhuje gikomeye cyane. Ni la mission de l'évangile, ubutumwa bwiza twahawe ku mahanga. Uworondera bugi ibintu bitohuza abantu ntiyo bibura. Uworondera ikintu cyotuma uno munsi tutaza kwicarana ngaha buta ntiyo kibura, ariko arakirondera. Ariko biba vyiza cyane ko duhagarara cyane ku byo duhurije ko cyane. Na cyane ko tudasanganye n'ibintu bitandukanye, hafi dusanganye dutandukanye jewe. Ko ushobora gusanga hari ama point de vue kumbure canke ibintu kanaka tutohurizako. Mugabo siryo shingiro ry'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza turabuhurijeko. Yego cyane. Bernice, numugwi mu myaka 15 mwatubwiye ko uri kurakura umaze no gushika muri Canada. Yego. Umugwi wo muri Canada n'umugwi wo mu Burundi umukorana gute? Mbega mwakiriye gute nyene iyo uko kwaguka? Twavyakiriye neza cyane. Nibaza ko nta kintu kiryoshe nko kubona umuryango ukuze wagutse. Yego kuri twebwe n'iteka ridasanzwe, twarabiryoherewe cyane kuko twarakuze. Hama gukorana turi umugumwe, Redemption Canada, Redemption yo ngaha turakorana kujya nyene nk'abari kumwe. Umva n'ubuho n'iterambere technology yaraje birakunda nk'indirimbo nko muri imwe hariho ivyo Eric yanditse kandi atari ngaha. Yego kuvuga turakora boha twese. Ninde murongozi? Uburongozi ubu turafise equipe ya management. Okay. Yego niho byose bikorerwa, sinovuga ngo bihagaze ku muntu runaka. Yego ingingo zose zifatirwa muri equipe ya management hama bigaja mu byo. Ludovick, ni management nirindi shira hamwe mwa Redemption Voice. Kandi n'abari muri management baba bari nko muri Redemption Voice nyene. Bisigura ko equipe ya Redemption Voice uno munsi mwaba mungana gute? Jewe iyo rero cyokwandikirango urazi gituma kingo Redemption Voice ni vision. Siko. Rero iyo vision hari abantu benshi bayadeha ko atarinze kwimenyekanisha. Nawe ushobora kuri Redemption. Sanga ndi. Kuko dusangiye ibango ni na mission dufise twese. Nijwi risigura ngo nijwi ryo gucungurwa. Umuntu wese yumva ashigikiye iki gikorwa turimo nawe no muri Redemption. Urumva. Rero umbarije bajya dusanzwe dukunda gukorana, harabo dusanzwe dukunda gukorana. Siko ndashaka kuba yataye Bujumbura turi abantu 10 cyane 11. Siko mugabo no muri Canada hari abandi bashika indwi bashika 7 no mu bindi bihugu muri Suède. Muri Suède muri Suède nk'ubu harimo muri Redemption yahora yimba mugabo ari muri Suède yitwa Kaulu. Urumva n'abandi bari kumwe nabo nyene. Urumva rero tugiye mu vy'igitigiri twava dusanga twihenze gatoye mugabo turi benshi. Yego cyane. Hari umwe mu bakunda imbere yuko ninjira mu kiganiro yabaje ati hari abantu bari muri Redemption kera ariko tutakibona. Yego. Bimeze gute? Bavuze Eloge bavuga Fofo. Bon, Eloge ari muri Kenya, Fofo nawe ari ngaha.
ico dushima Imana no kumwe wese ariko arakora mu bwa ministère Imana iba yaramuhaye hama nkitangwa nababwiye yuko nkemwera niwe azana amahiremo akamenya ryari ayakinisha sinzi ko yabona umu entraîneur burya abantu bashobora kuja inyuma y'ikibuga bakidoga ati koca yaduhemukiye kuri uwo mukino kuko ntiyinjije naka na naka mugani bamenya ryari yinjiza umuntu rero twebwe dufitiye confiance ubo ico ndi sûr kandi kinezereza nuko aho bari muri ministère yego amen yego cyane akandi kabazo bambajije ndababaze umufani kina Akeza Net Akeza Net yamye ishigikira Redemption Voice nkuko wanashaka ishigikira n'izindi team zose canke izindi ngabire zose yego en tout cas nivyo irashigikira just Redemption Voice iri proche geto sinabahose irafasha tunayikengurukiye kuko Akeza no kuri Akeza Imana ikomeze kubashoboza ivyo barimo kuko s'abantu benshi vyorohera gushikira gospel atari #TV ibinye kuyiharije gospel #TV vraiment merci beaucoup kino gikorwa c'icubahiro mukora amen hanyuma urugendo rw'imyaka 15 yego mufise ivyo muvuga muti twarahuye na challenge nize challenge nize achievement maze gukora gushikako hari ibintu bitandukanye dushima Imana duhere ku byo twashitseko Imana yadushoboje muri ya ntumbero yo kuzana benshi kugakiza muri ya ntumbero yo gukwiza ahantu hatandukanye ubutumwa bwiza Imana yaradukoresheje ibintu bitari bike twagize ibiteramo vyinshi Imana yabanye natwe amakonser mu buryo bw'amakonser twagize album tukugera udusalbum 3 turiko tuja mu ya 4 n'ukuri Imana yabaye umwizigirwa mu buzima bwacu urumva n'umugwi warakuze urumva ko turiko turabwira ko no munsi dufise umugwi muri Canada twari tubimenyereye ku migwi nka za Hillsong aho mva ngo Hillsong Australia Hillsong London n'ahandi ariko natwe Imana umusera bidushikanyeko rero ivyo nivyo dushima Imana ariko hari ivyo tutarashobora gushika ko kumbure hari nivyo twifuza kumbure ko Imana yo dushoboza muri kazoza tutarashobora turacakeneye aho dushobora kugirira imimenyerezo nk'ama repetition ya challenge muri bako dusengera ahantu hatandukanye ntidushobora kuronka ahantu dushobora kugirira ama repetition nkuko vyari bikwiye naho hariho abahora babidufasha rimwe na rimwe nabo nyene tubakengurukira ariko nkuko tuvyifuza ntitubironka hama iyi ministère ni ministère isaba uburyo bwinshi bw'ibifadika ni kuvuga iratwara amafaranga menshi ni kuvuga iki iyi ndirimbo kugira muyikunde no kiba yasohotse iyi ndirimbo kugira abantu bayiyumvemo no kwifisa amasanamu meza amasanamu meza nafise ikiguzi cayo rero ivyo vyose ni ama challenge akomeye ariko naho nyene Imana iradushoboza muri twebwe hagati muri twebwe nyene burya nta mafinancement yo hanze twebwe dufise mugabo mu ba membre b'umugwi nyene Imana iraduhezagiye vraiment umwe wese afise aho yiruka naho arondera rero turaheza tukagerageza tugashigikira umugwi biciye muri bigi Imana yaduhaye tugatanga ingabire zacu mugabo n'uburyo bwacu nabwo bukaja au service du royaume rero nibaza yuko ico naco ni ntuze itaba yoroshe ariko naho nyene bigenda neza cane yego wow c'est vraiment bien hanyuma hari undi muntu yabajije ati mbega hari igihe mwigeze kubone kumara igihe mutaboneka mwari mwagihe nibaza ko umukunzi wanyu yarabakumbuye cyane je nibaza ko kimwe mu ma facteur yatumye bigenda kujya nuko nico yarahejeje kuvuga nuko rimwe na rimwe uburyo butatworohereza ntidusohora kuri ritme tuba twifuza hama mugabo kandi navuga ko haraciyemwo n'ikintu cuko reka ndabyite kwitaza kwitaza pour mieux lancer ya birumvikana hanyuma turi muri 2022
hari indirimbo nshasha abantu baravuga bati mbega ibiteramo vya Redemption Voice n'ukuntu vyari bimeze neza tuzosubira kubona ryari ico no bizeza co cico mubonye n'ivyo mubonye n'ivyo vraiment kuko ibiteramo nukuri nico turiko turakiriko vraiment kandi bacitege imbere yo kumwaka uhera nivyo ntibazo bitwishuza ariko dufashe tubisengere kandi uko tuvyifuza bizobe bizogende gutyo bagishigikire vraiment ariko kiriko kiraza jewe ndacumva kandi urumva umurindi wacu kandi kizoba igiteramo gikomeye gihuza uyu mugwi mvuze gihuza uyu mugwi simwe ngo gihuza imigwi gihuza uyu mugwi kuvuga abari muri Suède abari muri Canada baje ngaho kugira dukore igiteramo urumva ko bizoba ari ibintu bikomeye yego cyane bisigura yuko hambavu ya Canada murafise na plan yo kuja mu bindi bihugu yego cyane uva muri Suède burya ntuzomahira turafise na Suède mu present yego hama n'ibindi bihugu byose twebwe ntitwubakiye ku bantu babiri twubakiye ku bantu batatu iki twubakiye ku ijambo Imana yavuze ni mugende abizozana bose naganda kubwiye ngo dutera kamo umuntu wese abyiyumvamo mugabo abizozana bose mu gihe Imana izoshakira twebwe nta kibazo amen sinshaka kubarekura mutaturirimba kandi aba babikora neza cyane reka muturimbire ku ndirimbo yitwa uracari abana nyene imwe bana hari abantu kwisi bahora usanga bari mundashaka indirimbo ukayirondera ukayibura urafasha akajambo k'inyana mu ndirimbo cyangwa ndagandika phrase yose kugira itore muturirimbishe indirimbo yivuga ngo imwe urumwungere mwiza igura intama ziwe asiga 99 arondera imwe yazimiye kandi yayitoye ashira ku bitugu agataha anezerewe kumbe nabwo bundi nije nari naragiye kure kuko ngarutse nasanze wowe wagumye uri wa wundi nuhinduka uracari amana nyene uracari amana nyene uracari amana nyene ntiwigera uhinduka. Amen. Yes, nibaza ko muri kumugira ibihe byiza turi kumwe na Ludovick, Bernice hamwe na Yves kuva muri Redemption Voice. Bon, turiko turangiza ikiganiro kubera umwanya bien sûr. Ubundi bwo twari dusibye ibintu byinshi byo kubabaza, ndazi ko hari byinshi mutatubwiye. Nibaza ko abantu bakurikira amarezo sociaux babona byinshi. Akajambo mwumva mwohereza ko kugira ngo dabe tubarekura mu kanya naka. Ego cyane twabanza tugashima dushimira HTV mwatwiyumviriye kandi mu gikorwa musanzwe muri ko murakora. Ese twabona izindi HTV nyinshi zibira kandi zibandanya zishira hejuru buno butumwa bwiza twahawe. Hama ku bakunzi bacu turabakunda cyane mbere ko mu bakunzi bacu mukomeze mu bakunzi ba Kristo. Hama twebwe tuzoba twishuwe muri abakunzi ba Kristo nzoreka ko abakunzi bacu. Hama ikindi naco abantu mudukurikira mukunda indirimbo zacu ntimwibagire kuja kuri YouTube channel yacu Redemption Voice hamwe na Instagram n'ahandi mugira amajeme mupartage ivyo ntimuvyisangize. Hama mukomeze kudushigikira mu masengesha aho muherereye mwumvise ko mugwi ufise ama challenge menshi izo nizo twavugiye aha kumbure wo duha umwanya wundi twovuga nyinshi ariko zikeneye support mu buryo bwose amasengesho icushigikiza ikicaco cose. Ego cyane murakoze cyane. Merci Yves. Murakoze cyane numva no banza gushimira heritage
kubwitange bwanyu hama ikindi nsaba no gushigikira umugwi nko yabivuze nibaza ko yabivuze byose abifuza kugura iyi album ni iya mbere ya kabiri ya gatatu bazironka gute nibaza ko bashoboye kugana umwe mu bagize umugwi Redemption Voice twese uko tubona aha ego boyironse ego murakoze kwa mwatwakiriye muri HTV byinshi Yves yabivuze ico twasaba nuko ngumwe dushigikira mu biri wa Kristo ego mwakoze cyane twibutse ku ma réseaux sociaux ngene babarondera kuri Instagram turafise page twa Redemption Voice kuri Facebook kuri TikTok ya no kuri YouTube channel Redemption Voice mwanditse uca muyibona ibikorwa kagira s'abonner j'aime no kuyandi ma platform yose ariko ibikorwa bya Redemption Voice Spotify Deezer mwakoze yari iteka kubakira tugukire murakoze cyane wakoze cyane utwiyumvira nawe amen mwakoze cyane namwe kuba mwabanye natwe kuva mu ntambwe gushika mu mpera reka ikiganiro ari kindi kibazo ufise ucandike muri commentaire hanyuma duhana isango muri himbaza yo gutaha turi kumwe n'abandi bashitsi Imana ibahezagire reka tubasigiremo indirimbo za Redemption Voice